inyankamugayo isinzi abakunzi b'umugambwe senere abakunda agatogwasa bari bongeye gukurira inkoni ku gishitsi ba bantu bibaza ngo umugambwe senere warazimanganye canke abatabona yuko umugambwe senere n'ubu gihagaze neza abagerageje kuwucamwo ibice ariko bikababera ivy'ubusa. Imbere yo kubaramutsa mbanze ndababaza ibifyoti ubu bigeze birihe? Ubu biri hehe? Aha nihe? Uyu ninde? Aha harejo? Ubu ndabasangiza amasanamu, ubu ndababwire vyinshi ku vyabaye ejo. Ejo ryari igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Inyankamugayo zari zitangaje abasendefdd ni kuvuga zari zitangaje imbonerakure na babandi bumiye ku rushato nk'inyondwi batabona ukuri ko ari ukuri, babandi badakunda agatogwasa batabona ko ari imvuga kuri ko ari umugabo ashobora kugera ahejeje igihugu. Ku munsi w'ejo rero bamukubise surprise muhira no baratangara abantu benshi isinzi. Reka ndabereke, ndabira amasanamu muraba abantu benshi cane. Murabona mwabantu mwe abashinga amateka benshi, inyankamugayo zindi ziri mu mugambwe, indongozi zitandukanye sinira kubavuga amazina namwe murababona bagandagaje baricaye. Kizigenza yarafashe ijambo, abakenyezi barafata ijambo, abahoze abashinga amateka barafata ijambo n'abandi benshi, indongozi zose zitandukanye mu mugambwe senere bose barafashe ijambo bagira icyo bashikirije. Abatari bakeya ndagomba ndabigaruke ko mu buryo bwimbitse ndabasangize amajambo yavugiwe ngaha, intumbero yari ihari, icabagenza. Ibi nivyo bintu guteguriye uyu munsi kuri iri genekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Ngarutse nongera kukuramutsa nshuti zanje mukunzi nkurikira uri mu Burundi canke mu Rwanda, Congo, Uganda, Tanzania n'ahandi hatandukanye. Wowe wese mu kubana natwe abari ku migabane ya Amerika n'Uburayi, Aziya n'ahandi mwese, ikaze na karibu muri kino kiganiro. Mu ijambo ryabo umutwe w'amajambo ati ubumwe mu nyankamugayo ndogaye twamugina. Iyi ni insanganyamatsiko y'icagenza inyankamugayo ejo zari zishikiye mu rugo kwa Kizigenza mu mugambwe senere agatogwasa. Ibi vyabaye kuri wa gatandatu igenekerezo ry'indwi ntwarante muri uwo mwaka turi mu nyene 2026. Niho bamwe mu baserukira inyankamugayo z'intara ya Buhumuza ziyobowe na nyakubahwa Kizigenza mu nyankamugayo nshinga amateka agatogwasa bagiwe imbere n'ubuserukira umugambwe senere muri iyo ntara umushinga amateka Obed nta kiruta. Baramutse bagendera urugo rwa nyakubahwa umushinga amateka agatogwasa mu ntumbero yo gukomeza inkingi y'ubumwe mu kumwifuriza uwo muryango, mu kwifuriza umuryango umwaka mushasha, umwaka muhire w'ibihumbi 2026. Ibi nivyo bintu vyatumye bagemagema baragenda, sinzi ko nkoresha ikirundi ciza murambabarira, baragenda barashika ku gasago kwa nyakubahwa. Ivyakurikiye byose ngiye kubibabwira ngaha muri kino kiganiro kigufi n'abatunganirije. Mu ijambo ryiwe uyu mushinga amateka Obed nta kiruta niwe asanzwe anaserukira umugambwe senere mu ntara ya Burunga. Yashikirije icatumye bishikira mu rugo rwa nyakubahwa umushinga amateka agatogwasa, naco kikaba cari kumwifuriza umuryango wiwe umwaka mwiza, umwaka muhire w'ibihumbi 2026 mu ntumbero yo gukomeza ubumwe bwamye buranga inyankamugayo, itandukaniro
ry'inyankamugayo n'abandi atari inyankamugayo. Inyankamugayo ubwazo zama zikundana, inyankamugayo bama bifurizanya ubumwe, inyankamugayo zirakundana. Mu yandi majambo, aho niho novuga ati ndabivuze neza. Inyankamugayo ni inyankamugayo nyene. Kuba inyankamugayo ni kuba umuntu wanka umugayo uwo ari wo wose, gukundana n'inshuti. Vyongora cane ku definisa iki kintu bita inyankamugayo, mugo muracumba mwese n'imbonerakure zirakoresha ijambo inyankamugayo kandi ari imbonerakure. Vyumvikana ko inyankamugayo ni ikintu gikomeye. Mu yandi majambo murumva ko ziba ari inyankamugayo, ni inyankamugayo zibushitse nizo zageze ejo mu rugo kwa Kizigenza Agatogwasa. Ubu nyakubahwa Obede akaba yahora ari mu nama nshingamateka. Murazi ko ikiringo c'abashingamateka b'umugambwe SNL cyarangiye. Umushingamateka Obedi Ntakiruta mu ijambo ryiwe yashikirije yasozereye iri jambo ridasanzwe ashimira inyankamugayo zose. Inyankamugayo iyo ziva zikagera zitanze kugira ngo iki gikorwa bashitseko cyo gushika mu rugo kwa Kizigenza gishoboke. Eka mbere yabandanije yashimira n'umuryango wabakiriye, acagiga ko ashikiriza Gakimanyi bari baje bazanye mu masanamu nagenda basangiza, mwabonye mu bariko bahana amabahasha bagiye ko bashikiriza uwo muryango Agakimanyi bari baje bazanye, bagirwa ko bavuga banaremesha uwo muryango ko bakiri kumwe nawo, ko batarota batezuka kwibanga, naho ibisuma vyo bisuma, naho imvura igwa, naho imiyaga ihuha. Ati twebwe turi inyankamugayo zibushitse, twarahisemo kandi twahisemo neza, ntiturota duhemuka. Ijambo ryiza cane. Ibaze uri mu bihe no kwita ibitoroshe nk'ivyo, gukumirwa kwakorewe Kizigenza mu nyankamugayo umushingamateka Agatogwasa, ukumva abantu baraje bakubwira ati twebwe tuzemera dupfe twishwe, turazi ko batwanka mugabo ntiturota to kuva inyuma. Iri jambo riraremesha, iri ni jambo ritanga ivyizigiro, gushika naho uri bwiwe numva neza yuko nawe uri bwiwe urumva ko wokumva ati bwa wundi ndashigikiwe, ndafise abantu bankunda, ndafise abantu bandi ku ruhande rwanje, bikagutera intege. Iri jambo rero niryo ryashikirijwe n'uyu mushingamateka Obede Ntakiruta mu gusozera ijambo ashimira n'uyu muryango washoboye kubakira. So gusa rero yafashe ijambo ico kimwe n'umushingamateka Onesphore Nijimbere. Ubu nawe yahoze ari umushingamateka yatowe mu ntara ya Makamba. Ubu iyi ntara ikaba yafatanijwe n'izindi muri ya ntumbero yo kugabanya intara. Ubu yabaye intara ya Burunga hamwe n'umushingamateka Pamphile Marayika kumwe n'umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'umugambwe. Mu majambo bashikirije bose ko ari batatu, bagarutse cane ku gukomeza ibikorwa navyo bikomeza bikanabungabunga inkingi y'umugambwe, ari navyo vyamye biranga inyankamugayo zibushitse ziraje ishinga no guharanira demokarasi nkeza-buntu ishimikiye kubahiriza amategeko, ikiremwa muntu n'uburenganzira bwiwe bwose. Mu yandi majambo, abafashe ijambo bose barashoboye kwerekana yuko bagihagaze ko hakundi nyene bubahiriza intumbero y'inyankamugayo, canke ico inyankamugayo zibushitse ziri, canke ico inyankamugayo zibushitse zibwirizwa gukora kugira ngo zibere akarorero abandi. Inyankamugayo batandukanye n'abandi bantu bavuga ngo je ndiki ntariki. Nimba uri inyankamugayo, erekana ko uri inyankamugayo nyene, ukunde bagenzi bawe, ukora ivy'inyankamugayo zikora, ntube umwe w'umugayo. Inyankamugayo n'abantu banka umugayo. Twihuse twerekeza ku musozo ku vyaranze uyu munsi w'ejo. Nk'uko bisanzwe rero mu mico y'Abarundi, iyo umuntu agendewe, abamugendeye barashikiriza ikibagenza, ariko nabo akabashimira. Inyuma y'ijambo rero abashingamateka inyankamugayo zari zashitse muri runo rugo rwa Kizigenza Agatogwasa,
mw'ijambo ryiwe nawe yarafashe ijambo mu nyuma, nyakubahwa honorable ndavuga Agatogwasa yaravuze cane yerekana yarakenguruka inyankamugayo cane cane za Burunga, nk'uko nabivuze kuri ico ciyumviro ciza bakoze co gukomeza ubumwe hagati y'inyankamugayo, ari naco catumye biyumvira kugendera uwo muryango. Ati mwagize neza cane kubona inyankamugayo zo muri Burunga mwiyumvira gukora igikorwa iki, nico catumye mwiyumvira gushika ngaha, nanje ndakibashimiye. Mw'ijambo ry'umuryango bari bagendeye yarashimiye inyankamugayo zo muri Burunga. Ikindi nyakubahwa umushingamateka Agatogwasa yavuze ni guhamagarira inyankamugayo zose iyo ziva zikagera kwama bakomeza ubwo bumwe mu gushigikirana mu bibi no mu vyiza, eka mbere acanabasaba no kwama babera akarorero abandi aho babaye mu gufashanya, gufatana mu nda, gushigikirana, uwugwaye ukamugwaza utitaye ku cari, mu butandukane bwazo, uti mushigikirane yaba muhuza ivyumviro canke bo mutabihuza, kubera ko murabizi ko usanga abantu baranikomeje rimwe na rimwe, ugasanga bamwe bavuga ati twe turiki je sindi umusenere, ugasanga ntibahuza. Kizigenza Agatogwasa avuga ati mubere itara abandi, mubabere akarorero, ababanka mu bakunde, bizotuma babona yuko bwa bundi inyankamugayo zitandukanye n'imbonerakure akanako niyongereyeko, hanyuma kumbure mubamira imbuto nziza, mubabere akarorero, hanyuma usange baratahuye ko inyankamugayo zitandukanye n'imbonerakure. Nashatse kuvuga ivyo kubera ko murazi ko nko mu kibano usanga imbonerakure n'ugwaruka rwegamiye ubutegetsi, iyo uri umusenere babona umenga ntaco umaze. Hari igihe usanga bamwe bararenganwa, maze kubivuga kenshi, bararenganwa, baranyuruzwa, baricwa, barafungwa, baratotezwa, bimwa ijambo, ivyo bafitiye uburenganzira amaserivisi amwamwe ntibayaronka, ugasanga ni ibintu nyene bibi bitabereye igihugu nk'Uburundi canke igihugu kiba carakwibarutse nawe ubwirizwa kugiramwo uburenganzira bwose. Muri kino kiganiro rero bagiranye cakurikiwe no gusangira inzimano, gusangira ikiyago, hanyuma banduruka barasezerana neza. Ntitworangiza natwe tudashimiye rero izi nyankamugayo ziyumviriye zo muri Burunga kugenda gushika kwa Kizigenza umunyankamugayo umushingamateka Agatogwasa. Babikoze neza cane kuko ni ibintu bidasanzwe, si ibintu vya bose, kuko namwe ubwanyu murabizi yuko burya gukundwa n'abantu mu buryo nk'ubu si ibintu biba bisanzwe. Abantu benshi iyo hageze mu bihe nk'ibi usanga uca usanga umuntu yisigaranye. Ibihe nk'ibi mvuga ni murazi ko umushingamateka Agatogwasa yaraburabujwe mu bintu bitandukanye, harimwo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kwakwa uburenganzira bwose, kwakwa abumucungera umutekano n'ibindi ngira nshobora kuba ntazi vyo kumutoteza bishoboka vyose vyakozwe. Mugabo ubu ugiye kuraba usanga atana kimwe bimugize, aracahagaze kwa kundi aremye, nta kibazo na kimwe afise. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Mu kurangiza rero iri jambo rya nyakubahwa umushingamateka Agatogwasa, numva nshiye nshima kubasangiza izindi sanamu zijanye na bwa bumwe koko buvugwa mu nyankamugayo. Izi sanamu mubona ntangiye kubereka ngaha, izi si sanamu zisa nizo naberetse mbere, oya. Izi sanamu nshatse kubereka kimwe bita ubumwe mu nyankamugayo. Ibi ni vyabereye mu ntara ya Gitega, hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ry'indwi kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, neza na neza mu gihe hari inyankamugayo zari zagiye kwa Kizigenza mu nyankamugayo Agatogwasa ku rugo iwe. Hari izindi nyankamugayo zari zashoboye gukora igikorwa ciza, ari naco ngiye gusangiza mu butumwa bwanditse. Ibi vyabaye kuri wa gatandatu nyene igenekerezo ry'indwi kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, niho abaserukiye inyankamugayo z'intara ya Gitega ziyobowe na nyakubahwa umushingamateka Agatogwasa
bagiwe imbere n'uwurongoye umugambwe senere muri iyo ntara, bagarukiye ku muryango w'umukenyezi w'inyankamugayo Asiteri Manirambona aherutse kubura umuvyeyi wiwe, se wiwe amuvyara. Mw'ijambo ryiwe uwuserukira umugambwe senere mu ntara ya Gitega, umushingamateka Ntatama Leopold yakengurukiye abitanze bose mu buryo butandukanye kugira ngo ico gikorwa gishoboke, hanyuma agahamagarira inyankamugayo zose z'intara ya Gitega gukomeza bene ivyo bikorwa vyo gushigikirana no gufatana mu nda, kuko bikomeza ya nkingi y'ubumwe yamye iranga inyankamugayo koko zibushitse. Yasozereye ijambo ryiwe yemerera inyankamugayo zose arongoye ko agiye kurushirizaho gukomeza ibikorwa bikomeza inkingi y'ubumwe, eka mbere akanarangiza asaba indongozi zitandukanye gutunganya no kumenyesha bene ivyo bikorwa biba vyateguwe mu burere baba basanzwe barimwo, aho basanzwe bari canke abari hirya no hino, bakamenyesha abandi ibikorwa biba vyabaye. Ni nk'uko two turabikora tubasangiza ivyabaye kugira ngo namwe mubimenye, kumbure murumva ko twe turi mu bantu ba mbere kumbure bitabiriye akamo yateye inyankamugayo. Uwuserukira inyankamugayo zivuka mu ntara ya Gitega zirangurira ibikorwa mu gisagara ca Bujumbura, mushingantahe Manase Kwizera mw'ijambo ryiwe yakengurutse ibikorwa vyo gukomeza inkingi y'ubumwe vyama biriko bitunganywa n'indongozi z'iyo ntara, kanasaba ahubwo ko vyokomezwa kuko bituma baguma bashigikirana muri vyose. Nk'uko bisanzwe rero, iyo wagendewe nyene nawe urafata ijambo. Uyu mupfasoni yari yagendewe Asiteri Manirambona, ni umukenyezi w'inyankamugayo, nawe nyene yarakengurutse mw'ijambo ryiwe abasaba ko bogumya uwo mutima wo gukomeza ubumwe mu nyankamugayo. Yashimiye inyankamugayo zimweretse umutima mwiza, ati uwu mutima ntukwiye kugarukira kuri jeje nyene, inyankamugayo ziba inyankamugayo kuko zibushitse, n'abandi bazoba bafise ibibazo canke bari mu ngorane, inyankamugayo tuzogere kuri umwe muri twebwe afise ibibazo kugira ngo tumufate mu mugongo. Yemeye ko umutima abonye yeretswe n'inyankamugayo nawe ubwiwe igihe cyose azaba bishoboye azokwama awugendera, mbere akazoshobora gushigikira abandi mu vyo ashoboye. Twamenyesha ko izo nyankamugayo zagiye zitwaje agakimanyi ko babona mu masanamu ko kugarukira kuri uwo mupfasoni yabuze umuvyeyi wiwe. Mu kurangiza, ntubuze n'akajambo woshikiriza canke ico wovuga bijanye n'iki kiganiro kigufi ndagusangije, haba kubashoboye gushika kwa Kizigenza mu nyankamugayo, umushingamateka Gatogwasa, kumwifuriza umwaka mushasha, haba kwaba bagiye gushigikira umwe mu nyankamugayo aherutse guhura n'ivyago, ari uyu mukenyezi mwumvise. Mu kurangiza ndabashimiye rero, ndabakengurukiye mwese inshuti zanje mwakurikiye kino kiganiro, abari mu Burundi canke abari hanze y'u Burundi. Ndazi ko hariho n'abari hanze kure, mwese mwashoboye gufata umwanya wanyu. Nkengurukiye abakunzi b'uru rubuga rwanyu senere inyankamugayo, nk'uko navyemeye nzokwama ndabasangiza ibiganiro bitandukanye hano kuri runo rubuga senere inyankamugayo. Ahanje ni Daniel Mugisha, ndabashimiye, murakoze.